inyuma y'imyaka 200 ahigishwa uruhindu ngo afatwe yongere ahanwe ku vyaha yagirizwa yakoze mu mwaka wa 1994. Fulgence Kayishema kuyu wa 24 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2023 yafatiwe muri Afrika y'Epfo muri operation yakozwe haraheze imyaka 20 yose bamugenza ikirenge ku kindi ngo abashe gufatwa. None vyagenze gute kugira ngo uyu Fulgence Kayishema yinyegeze imyaka 20 yose? Uyu munsi ni operation tugiye kurabira hamwe y'ukungene Fulgence Kayishema yagiye arakoresha kugira ngo abashe kwinyegeza imyaka 20 yose, aho yabashije gucika ubutungane bw'u Rwanda ndetse n'ubutungane bw'isi muri no myaka 20 nyuma yuko yakoze ibyaha yakoze mu mwaka wa 1994 nk'uko sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda ku vyaha vyakozwe mu mwaka wa 1994. Ibi bitangaza tugiye kubirabira hamwe rero muri kino kiganiro. Tubasabe mwe mutaragira subscribe kugira ngo mubikore kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronka ku gihe, hanyuma mushireko na like na share bibaye ngombwa. Mu mwaka wa 1994 ubwo Perezida Habyarimana yasezera isi ku kibuga c'indege i Kanombe hakurikiye igikorwa cyo guhiga no kwica abatutsi n'abahutu batemera umugambi w'ihonyabwoko. Ni nako uyu Kayishema Fulgence ashigwa mu majwi kuba yarakoze uruhara rugaragara nk'uko vyemezwa na sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda kw'ibi bikorwa vya genocide n'ihohoterwa rya kiremwamuntu ICTR. Kayishema yari Inspector General Judiciaire wa polisi mu mwaka wa 1994 ubwo ibi vyaha vyaba, akaba yari muri komine ya Kivumo aho asanzwe yari yanavukiye ahagana mu mwaka wa 1959 mu mwaka wa 1961 bikavugwa yuko bitazwi neza nk'uko ICTR bivuga ngo hagati y'amagenekerezo ya 6 na 20 Fulgence Kayishema yarajeje ibikorwa vyo gucira imanza, yarahagarariye ibikorwa vyo kwica abatutsi bo muri komine ya Kivumo yarasanzwe akoreramo. Ubwo genocide yatangura ku igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 1994, abategetsi n'abatware batanguye kwica abatutsi kuva ku magenekerezo ya 7 kugeza ku magenekerezo ya 10 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 1994. Abatishwe bakaba rero baciye bahungira muri paroisse ya Nyanke ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994. Kayishema yazanye essence ngo iyi paroisse iturigwe abatutsi barimwo nabo ngo babashe gupfirayo. Gusa ibi vyakurikiye yuko ibi bitashitswe ko ngo iturigwe, ahubwo kwino paroisse yarimo abatutsi akaba hakurikiwe ibikorwa vyo kubomora no gusenya iparoisse hakoreshejwe ibiduga bibomora inyubako beshi bita bulldozer. Abatutsi rero bashika ibihumbi 200 ndetse n'abahutu batari bashigikiye uyu mugambi bakaba bapfiriyemwo n'abarokotse iyi mpanuka ubwo bagerageza kwiruka bakaba bakurikije imihoro n'imipanga barabatemagura nk'uko iyi sentare ibishikiriza. Nyuma aba bose rero bagerageje guhunga n'abapfiriye muri ino paroisse ya Nyange bavanyweho bagenda kufubwa mu bivyobo rusangi aho bahambwemwo. Nyuma yuko genocide ihagaze, uyu yari Inspector de Police General wa Kivumo nawe ari mu bahunze igihugu bivuye ku kuba abagwanyi ba FPR inkotanyi bari bamaze gufata igihugu. Uyu yari yaravukiye Inyange aho abatutsi biciwe ku bwinshi ndetse akaba ari nayo paroisse yavukiyemwo yabereyemwo buno bwicanyi. Akaba ari muri komine Kivumo ni muri prefecture ya Kibuye mu mwaka wa 1961 aho yavukiye. Nyuma akaza kuba mwarimu, hanyuma akaza kuzejwa amabanga yo kuba Inspector of Judicial of Police General kuva mu mwaka wa 1990. Nyuma y'ibikorwa rero yakoze mu mwaka wa 1994
nk'uko inyandiko zibigaragaza nini za zino sentare ya ICTR. Uyu yagirijwe kuba ari inyuma yo gutegura, gushishikariza no gutegeka ndetse no guhagararira ibikorwa vya jenoside yakozwe mu mwaka wa 1994, aho ibi vyaha yavyagirijwe kuva mu mwaka wa 2001, ariko uyu Kayishema Fulgence akaba yari yaramaze kuva mu gihugu cy'u Rwanda ahunga. Ubwo rero FPR inkotanyi zatembagaza ubutegetsi bwa general ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu ndetse na jenoside igahagarara mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 1994. Kayishema n'umuryango wiwe bakaba bahungiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ico gihe ikaba yitwa Zaire. Gusa aha ntibahagaze igihe kirekire, bahise bafata ubwato berekeza mu gihugu ca Tanzania, bakaba barabaye ikigoma, aho kuva mu mwaka wa 1995 Kayishema yagiye kuba mu nkambi ya Mutabira, ni muri komine ya Kasuru, ni mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania. Aho rero uyu Kayishema Fulgence yiyandikishije nk'impunzi inyuma yuko bino gihugu cy'u Burundi naho hari habaye ubwicanyi ndetse hakaba intambara, abanyagihugu benshi bagahungira mu makambi y'impunzi harimo n'ino nkambi ya Mutabira. Uyu rero Fulgence Kayishema nawe akaba yarahungiyeyo nk'umurundi kuva mu mwaka wa 1995, nyuma y'umwaka umwe gusa habaye ahungiye mu gihugu ca Kongo. Ariko aha ntiyahamaze igihe kinini, kuko yahagejeje kuba kuva mu mwaka wa 1998 arahava yerekeza i Mozambique ahitwa Richinga, naho arahava mu no mwaka wa 1998 aho yagiye kwiyandikisha nk'impunzi i Bobole hafi rero y'Imaputo. Gusa naho nyene ntiyaharambye umwanya munini, kuko yahavuye yerekeza muri Swaziland benshi bitwa Eswatini. Mu mwaka nyene wa 1998 yiyandikisha nk'impunzi mu nkambi y'Malinza hafi y'umugwa mukuru Mbabane. Inyuma y'ivyo kuva mu mwaka wa 1998 kigenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu yahawe ubuhungiro nk'umurundi yitwa Fulgence Minani. Bivuze ko yari amaze kubahindura izina, aho kuba Fulgence Kayishema yihindura nka Fulgence Minani. Aha akaba hari muri Eswatini, naho akaba yaraharondeye ubuhungiro vyihuse, aho yaciye afata inzira yerekeza muri Afrika y'Epfo, naho agenda ahinduye izina yiyita Postani Chikuse, aho yavuze yuko yava muri Malawi. Chikuse rero yahavuye ava muri Eswatini yerekeza mu gihugu cha Afrika y'Epfo kugenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kabiri kwa 12 mwaka wa 1999, aho yagiye kuba i Cape Town, aho yahavuye yiyita amaze gushika Cape Town akaba yavuye yiyita Fulgence Dende Minani umurundi, aho yahabaye nk'umurundi, aho kugeza kuva ico gihe cy'igihumbi 1999 gushika kuyigenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2023 yari asanzwe aba. Aha muri Afrika y'Epfo yabanje gukora akazi ko gucungera ikoreramwo ubucuruzi, akaba yarabanje gukora akazi ko gucungera inzu ikoreramwo ubucuruzi ya Blue Route Mall. Nyuma igenekerezo rya 20 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2002 ahabwa icyangombwa cyo kuba impunzi yo muri Afrika y'Epfo, ariko ahabwa kino cyangombwa nk'umurundi yitwa Fulgence Dende Minani. Aha akaba rero ariho yaciye akora ibishoboka byose, azana n'umuryango wiwe wose wari Eswatini, baza kuba muri kino gihugu ca Afrika y'Epfo. Kuva umwaka wa 2002 rero Kayishema yabaye aha i Cape Town n'umuryango wiwe ahitwa Belleville mwiyi ntara nk'umurundi, aho yaciye akora akazi ko gucungera imodoka kugeza mu mwaka wa 2007. Gusa urugendo rwiwe rwose yagiye agira n'inzira zigoranye yagiye acamwo, nivyo vyafashishije
mu gufatwa kuri we kigenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2023 aho yafashwe akora akazi ko kurinda umurima canke se ifamu par ni muri Afrika y'Epfo nyene i Cape Town. The Guardian yandika ko abo bakorana aka kazi ko kurinda ifamu bamuvuga ko ibigwe nk'umurundi kandi yari umuntu w'inyankamugayo kuko yari ameze neza. Mu bo baganiriye na kino kinyamakuru ca The Guardian yanditse yuko yabavuze yuko yari umukozi mwiza yizewe kandi akunzwe mu famu ya Africana muri Pare nk'uko yanabivuze ngo kandi akayoba yarashoboye gutabara umugore. Ariko kandi ngo nuko bari basanzwe bamuzi yuko ari umurundi. Muri aka gace yakoreramo ngo yarazwi nka Donatien Nibasumba, umurundi asanzwe aba muri kino gihugu ca Afrika y'Epfo. Bivuze yuko yoba yarongeye guhindura izina, bakaba bamufashe bazi yuko ari Donatien Nibasumba. Ubwo yafatwa Nibasumba Donatien yabanje guhakana ko ari we Kayishema yagize uruhara muri genocide nk'uko vyandikwa na kino kinyamakuru ca The Guardian. Abamufashe harimo abapolisi ba Afrika y'Epfo n'abakozi ba IRMCT, Ivan Brown na Kevin Hicks, aho bamukuye ndetse bamushikiriye bakaba bamuhamagaye mu izina ryiwe ry'ukuri. Uyu Donatien Nibasumba abasha kubanza guhakana yuko ari we Fulgence Kayishema, ahubwo avuga yuko ari Donatien Nibasumba. Ariko ibi bikaba bitaje kwemerwa nyuma aza gufatwa, hanyuma atangura kubazwa aho kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2023 Fulgence Kayishema yajanwe imbere y'ubutungane i Cape Town kugira ngo yagirizwe ku vyaha yakoze na cyane muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi ariko akaba yabihakanye, akaba ivyo vyose byagirije byose abihakana nk'uko amakuru dukura ku kinyamakuru cyo muri Afrika y'Epfo SABC bitangaza kandi kwa n'ikinyamakuru The Guardian. Reka tubashimire ko mwabanye neza natwe, nizere ko mwashoboye gutahura neza urugendo rudasanzwe Fulgence Kayishema yashoboye gukoresha aho yashoboye gucika ubutungane bw'u Rwanda ndetse n'ubutungane bwa sentare mpuzamakungu yashyiriweho u Rwanda, abasha kwihisha imyaka 20 yose atarabasha kumenywa neza na neza aho aherereye. Ariko kandi Fulgence Kayishema nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bivuga, nyuma y'uko sentare ya Arusha yari yaratanze yuko ategerezwa kubaho sentare yashiriho u Rwanda ya Arusha irangirije kiringo nyuma y'imyaka 20, Fulgence Kayishema ashobora kuja gupfungirwa Ilahe muri Hollande cyane naho akajanwa mu Rwanda, akaba ariho ashobora gupfungirwa kugenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 5 rero muri bazo vyibanze i Cape Town. Akaba yari yaje yitwaje Bibiliya yanditse ko Jesus is first, bivuze ati Yesu ni uwa mbere. Ariko kandi akaba yari yaje arindiwe umutekano mu buryo budasanzwe n'igipolisi bambaye amajaketi atamenywa n'urusasu, ariko kandi bafise n'inkoho zidasanzwe. Reka tubashimire ko mwabanye natwe muri bino biganiro, tubasaba musangize ano makuru atandukanye n'ayandi agiye atandukanye, tukazoza turabaha mugire subscribe nimba mutarabikora. Thank you so much. Share, like, comment.